Umwaka wa 2021 abagize ibiro vy'Inama Nkenguzamateka baragendeye amakomine yo mu ntara zitandukanye aho baganiriye n'abatowe hamwe n'abaserukira ubuzi ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugirango bigire hamwe ivyokorwa n'abajejwe intwaro ku mitumba no ku rwego rwa komine. Muri izo ngendo abagize ibiro vy'Inama Nkenguzamateka baratanze insiguro ku bijanye n'igituma Rwego rwatunganije amahwaniro yo guhanahana ivyiyumviro mu bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972. Inama Nkenguzamateka guhera mu kwezi kwa kane imaze amezi agera kuri 3 itunganya ibiganiro ku mabi yashikiye igihugu cyacu cy'u Burundi yo mu mwaka wa 1972 mu ntumbero ya mbere yo kumenya ukuri ku byabaye mu gihugu. Jewe igihe 72 byaba cyangwa 66 byaba je sinari bwavuke, ndakeneye kumenya ukuri ku byabaye. Hari ukuntu abantu bagiye bivuga gutandukanye bivanye n'ingene by'umuntu yifuza kuvuga by'ukuri nk'abarundi. Amabi yose yabaye yashikiye abarundi, abapfuye bari abarundi. No mu myaka yagira kurikira ubwicanyi bwose bwagiye buraba, tuzonabuvuga ko n'ubundi bw'inyuma n'ubundi bwicanyi bwagiye buraba 1983, 88, 91 tuzotumwende mamano. Mugabo twashimye kubanza kuvugana ku 72 kugira ngo ubwa mbere ukuri kujya habona. Ukuri kumaze kujya habona nk'uko ibitabo vy'Iranda bitubwira ngo ukuri kumaze kujya habona kubohora abantu, gutuma abantu bidegembya, gutuma abantu babohoka. Ukuri kumaze kujya habona ugusubiza hamwe kw'abarundi kuzoshoboka, ugusubiza hamwe kutarimwo ubujyajya, atari ubwo guhendana, tutubakiye ku binyoma, tutubakiye ku kubesha, bizoca bigenda neza. Nico gituma nimba dukeneye kubaka igihugu cy'u Burundi ciza kitubakiye kubidafashe, ni byiza ko tumenya ukuri hanyuma tugasabana imbabazi, kuko nitwe twenyine twicanye, tugasabana imbabazi, tugahamba ako kahise, tugacira umugani abana bacu, tukabagira duti harigeze kuba amahano mu gihugu, ntibuze mu bikore, ntimuze mwubauke mukore bino bintu byabaye mu gihugu. Tumaze kugira ivyo biganiro hari ibintu nka 3 wanashaka ari naryo hangiro twebwe twavuga twihaye twabonye kandi twasanze byabaye. Ubwa mbere abarundi twishwe no gufatira mu kivunga, kaza bumva ngo abatutsi ni babi. Ninde yakwiye ko abatutsi ari babi? Kuko mu bisanzwe twarabeshwe, nta bwoko bubi bubaho, uretse yuko n'icyo ndakigarukaho gatoya. Ubundi mu Burundi nta bwoko bw'abatutsi bubaho, nta bwoko bw'abahutu bubaho, nta n'ubwoko bw'abatwa bubaho. Muhavamo mpaririza, murabana n'abatanzania aho hakurya. Abatanzania barafise ubwoko, kubera ko buri karere kose ushitsemwo uhasanga bavuga ururimi rwabo kandi ugasanga n'imico yaho si imwe, sivyo none? Ubwoko burangwa n'ibintu 3. Icambere ni ururimi, kigira kabiri ni mico n'imigenzo, kigira gatatu na karere. Nagira ndibibaritse ninde yombarira yovuga igihutu ngaha? Mbega igitutu cyo bakivuga gute? Nani batuvuga ko umuhutu ari ubwoko, ni mumvugire igihutu ngaha. Ntacyo muzi? Nawe mvugira igitutsi we basi. Ntacyo muzi. None muvuga uri mu ruhe? Muvugira uri mu ruhe? Ikirundi. None ikirundi ni cy'ubwoko buhe? Ubwoko bw'abarundi. Ni cy'ubwoko buhe?
rero nimba twemera ko hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa twaragize ihonyabwoko tubaze twumvikane twarishe ubwoko bw'abarundi tuca tubanyaga n'ururimi rwabo tubaranyaga n'igihugu cyabo nimba tuvuga yuko ikirundi ari ururimi rw'abarundi ni ukuvuga ni ururimi rw'ubwoko bw'abarundi abahutu abatutsi n'abatwa twaragize ihonyabwoko ry'ubwoko bw'abarundi abumva ntibakivugwa kuri ino si hanyuma tuca tubiba ururimi rwabo tuca tubiba n'igihugu cyabo turabicanye rero bwa mbere none ko atari ururimi rwacu dufise ko atari ururimi rw'abahutu ruhari n'abatutsi mwananiwe kuvuga ururimi rwanyu rw'igitutsi n'abatwa bananiwe kuvuga igitwa cyabo urumva rero twaragizeho nyabwoko ry'abarundi hanyuma tuca turabiba ururimi rwabo turabiba n'igihugu cyabo tubiba n'imico yabo muri make barundi bene wacu nta bahutu n'abatutsi n'abatwa bahari mu gihugu cyacu turi abarundi ibiganiro byaduhaye iki byatweretse yuko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri hari abatutsi banyegeje abahutu hari n'abatutsi bishwe 72 kandi bakishwe n'abatutsi bagenzi babo data ivyo birahari byumvikana yuko mu bisanzwe nta bwoko bwica nta bwoko bubi buhari hica ubutegetsi bubi ubutegetsi bubi nibwo bwica nta bwoko bubi bubaho nta bwoko bwica bubaho icyo ni ijambo twabonye mu biganiro twashoboye kugirisha uko ari bitanu kigira kabiri twabonye kandi nacyo twebwe nk'inama nkenguzamateka twagumye duhagararako nta mwana aragwa ibyaha by'ababyeyi icyaha ntibakiraga urubyaro muri izo ngendo kandi abagize ibiro by'inama nkenguzamateka baratanga impanuro zotuma amakomine atera imbere aho basaba urwaruka n'abakenyezi kwijukira kuja mu mashira hamwe no mu makoperative barongera kandi bagatanga impanuro ku bijanye no gukingira ibidukikije kurwanya inda z'indaro guharika inzoga n'urudandazwa rutemewe n'amategeko injyane z'amatongo no kurwanya ikiza coronavirus. Ikintu gihambaye mu buzima bwa misi yose bw'umuntu n'umutekano waho aherereye. Umutekano urahari mugabo ni igikorwa cyo kwamizako misi yose. Nta nari mu zo mugera ahantu mvuga muti ubunye naho tuzokwitagira ikibazo cy'umutekano nta ngorane. Kuko mu bantu Imana irahari nivyo mugabo na shetani iguma igerageza. Mweho rero mugaca mugira n'umubanyi wo mu burengero yo guca Kongo tuzi ko camamwo abantu bahungabanya umutekano b'imice myinshi hajya rero umubanyi agwaye nawe uravye nawe urashikirwa rero tubasaba duti kwikibazo cy'umutekano nukarekanura cane inyabune igakora cane sumubanya dutera yaba kubw'ubutegetsi bwa Kongo hoho tuba tubanye neza ugana bafise ikibazo cyuko binjanye n'imigwi y'ubwoko bwinshi nabo nyene badashobora kumenya ngo bimeze uko so rero ukomeza inyabune mugakomeza kuvugana no gukorana na ziya nzego z'umutekano ziriyo ndetse mbere mugasimbiza n'abagenzi banyu bo hakurya muri Kongo mukaba mufitaniye ukuntu muvugana kugira ngo bikunde mugwe muhanahana amakuru ku mutekano ku mupaka tumaze kwinjira mu gihugu hagati byo none umutekano hanini n'ube gito bwabene igihugu ko kesho bari ubusuma mu mazu arabashwana kubera akaboregwe abapfa amatongo mugabo nkagwahagaruka kuvuga nti twumve mbega izi ndyane ziba ziri hagati y'abantu mu muryango ziza gute zizana nahe si urukundo mu bantu rwabuze ni iki nuko byo dusangiye bitakidukwiye
two dushwana dupfa amatongo kubera iki ryatongo mare musangiye muri gabuye ntirikibatunze umuti wavyo rero nuwahe ndawushira mu migwi ibiri umugwi wa mbere nuwo kuvyara bake twomye tuvuga kuva kera twakuze twumva ngo kuvyara ku rugero ngo kuvyara ku rugero ubwo rugero ntirugera rumenyekana gushika uno munsi mugabo mugende murabe inzu tubamwo kenshi ziba zifise ivyumba bitatu n'agasimba ryango hajya muhurira mukicara mu kizungu bamwita ngo ni ivyumba bitatu ngo nasaro cyaje kurondera rero ngo twubahirize ngo ataka kazi na muntu ngo tukubahirize reka twere tubahirize ataka kazi na muntu harya mu nzu iwacu hanyuma tubone kwa kwizana handi inzu y'ivyumba bitatu n'agasimba ryango icyumba kimwe c'abavyeyi icyumba kigira kabiri c'abana b'abahungu icyumba kigira gatatu c'abana b'abakobwa igitanda dushiramwo agatanda k'imisuri cyangwa inkorogoto niko iwacu bimeze mwebwe ino iwanyu bishobora kuba bimeze ukundi kaya gatanda karyamako abana babiri wa gatatu aryamye ko arakoroka uco vyumva neza ko uburenganzira bwo kuvyara abana b'abahungu babiri n'ab'abakobwa babiri batarenga urumva babaye abana bane gusa kuri wa gatanu ntaza kuronka haryama no gatanu mubaza kuronka haryama ntaharonka namuca musanga mwamujyamitse hasi mwamuhonyaza agateka kiwe abana baca bavuga bati ababigisha b'ijambo ry'Imana ni sawa ndabakunda baradusoma ivyanditse muri Bibiliya kandi ni vyiza biradufasha batigenda murondoke mwuzurisi nivyo vyanditse muri Bibiliya nivyo kwera ivyo vyanditse mugabo muri iyo Bibiliya ntibatweretse iyo si iyo ariyo ngo je ndiko ndayisoma ndabona yuko jewe mfise isi yiwanje ni ndondoke nuzuze isi yiwanje isi yawe n'irya tongo ryawe uzuza rirya nturirenge mu ntara zose bagendeye abaserukira abandi bashikiriza ibituma umutekano uhungabana bakaba bagaruka hanini ku guharika ubusuma bwo mu mazu kunywa inzoga zitemewe n'amategeko kwahukana injyane z'amatongo n'ibindi mwebwe mwatuye ku mitumba muhagararire ingo igihugu cyacu cyubatswe ku ngo iyo ingo zisambutse nta n'ingufu zo kurima zosubira kuronka igihugu nizo giteza imbere ingo ziriko zirasambuka tubibona kandi baradutoye kugira ngo vy'ukuri tuze turafasha muri ivyo bibazo anje gituma twagume dusaba tukavuga duti ntidukeneye abatuye ku mitumba indongo zo ku mitumba zitogwa nazo ziharika uharika nta kamaro ko kugutora nimba arimwo ngaha dabo bace baratanga imihoho bagende hakirikana ko naco mwodufasha bya bindi byakera bavuga ngo umwongo umwe wonza inyoni none uri inyoni iyo migani ni yakera yaramaze guta igihe wewe nturi inyoni uri umuntu kandi Imana yaguhaye ubwenge reka rero tureke kuzana guhungabanya amahoro n'umutekano muri ivyo kuko ivyo birateranya imiryango birahungabanya amahoro ugasanga abana banateye n'amashure kubera iki abavyeyi ntitucitaho indero y'abana ugasanga umwana yabuze nikaye yabuze n'ikaramu amafaranga yari gufasha urwo ruvyaro ariko arayerera mu bandi bagore by'ukuri tureke twubake igihugu uyo Imana yaguhaye mukunde kuko igihe wamutora iyi nawe yaragezweho vraiment uzosubira uhindukiza amaso uzosanga yaragezweho kiriya gihe rero ico ni ngorane by'ukuri genda irateza umutekano muke mu bubakanye mu ngo gasanga mu ntwaro ni ngorane birwa bagenda kuburana bagirane ha gufata umwanya wo kurima no kwiteza imbere aba bagenda mu busuma kenshi uzosanga birirwa ku marigarata na kimwe ariko barakora nyakwa musanteri n'abajejwe umutekano mwe nabo bantu mubabonye atana kimwe ariko barakora ni mubayore mubakoreshe muri wa murima wa komine abirwa ku marigara umuti wo kuyagwanya uroroshe bayore mubazane ngaku gasho hanyuma kumusugurikira muce majana murima wa komine mubaha amasuka birirwa bararima bagaruke ku mugoroba mbaraze mu gasho bukewe masubize kandi ku kivi barimo uwo murima wose wa komine hanyuma bawuteragire muce mwarekura batahi wabo mubagaburire mugabo ivyo kubahemba nta birimo
bakorere igihugu kuko banse gukora iwabo mubakoreshe bakore hanyuma inyuma y'iminsi 5 mucyo mubarekura ati nimutahe rero mubwe tuvyaranyaho